Siretse kuza kuvuga ingene natandukanye na Flambo. Premièrement nibaza ko notangura nshimira Flambo bampaye icyizere. Icyizere bampaye nibaza ko nje ku bwanje numva ko nagerageza kukivyaza umusaruro uko nashoboye. Kandi ndabashimira ingene twakoranye mu gihe twakoranye c'umwaka n'inusu en tant qu'entraîneur adjoint, imyaka 4 nari maze muri club simike, umwaka n'igice en tant qu'entraîneur adjoint, imyaka 2 n'igice en tant qu'entraîneur principal. Numva vy'ukuri je suis reconnaissant envers Flambeau du Centre ku badirija bayo, kuko nibaza ko ni muri equipe noba naragizemwo performance nziza gusumba ahandi hose noba naraciye. Abakunzi ba Keza Sport ndabaramukije, karibu mu kiganiro kiyago tuzogirana n'umwe mu bamenyereza b'inararibonye mu Burundi, umwe mu bamenyereza amaze gutahukana ibikombe vyinshi bitandukanye. Turaza rero kuvugana urugendo rwiwe mu mupira w'amaguru, mbega yatanguye kumenyereza ivyari vyaje gute, kuko wose ibintu mvukana, nibaza ko ari impano umuntu akuza. Rero yatanguye gute, yagiye arevuriwa, ushobora gute bona we suwundi ni Rukundo Jean de Dieu, benshi bamumenye mu migwi itandukanye, ariko kandi nibaza yuko izina rya Flambeau du Centre miyo migwi myinshi yatumye amenyekana naryo ririmo. Coach, ndakuramukije. Ndabaramukije nanje. Kugenda witwa coach, mbega harya hoba hariho abantu batakizi izina ryawe ahubwo baguhamagara coach? Bariho batari bake, ahubwo na benshi ngiye kuraba bampamagara mu izina ryanje nibo bake cane gusumba bampamagara iryo zina rya coach, bivanye n'igihe umuntu aba amaze muri uwo mwuga. Dodi, tubwire, imbere yuko umuntu aba umucoach benshi bavuga ati aba yarabaye nécessairement umukinyi. Dodi, urugendo rwe rw'umupira w'amaguru rwatanguye gute? Gukina, umuntu yavuze rero gukina umwe wese tugiye kuraba surtout ngaha muri Afrika, nibaza ko ari bake usanga batakinye football mu bwana, usanga kw'ishure iyo mukina muri recreation, ugasanga murafise equipe mugenda gukina, nibaza ko benshi baba barakinye football, mugabo gusa itandukaniro rikaza kuba kuri niveau wakinyeko iyo ariyo. Jewe rero ndi muri abo, ndi mu bantu bakuze bakunda gukina football kuva mu buto bwanje, nta n'undi mukino nigeze nkina, naho noba narabeshe nkiri umwana nibaza ko noba nabeshe nagiye gukina. Mugabo ivyo gukina novuga ko ntageze kuri niveau iri hejuru cane, kuko nagarukiye kuri niveau ya deuxième division, none sinahatevye, kuko aho nari nitwa ko equipe nakinyemo muri cadet, muri troisième division, niyo deuxième division, nta mwanya munini waheze tumaze kuduza iyo equipe igashika kuri niveau ya deuxième division. Nari na capitaine wayo kuva muri cadet. Ikipe yitwa gute? Yitwa JS do Muremera, barayizi, ni equipe yakinye deuxième division igera muri za 2013 gutyo. Ico gihe rero nagira amahirwe yo kwinjira muri ino carrière nkiri muto, kuko maze kuja deuxième division umwaka ugira kabiri, nashoboye gukinisha inkino zitatu. Sinari n'umuhajwe mbere, bantora gutyo bakavuga ati Paul usanzwe udufasha muri organisation, umukoca ntiyabonetse, ndakisha izo match, Imana irafasha zigenda neza, niho nandurutse mba umukoca. Mugabo mu bijanye na carrière yo gukina ntabwo nakinye kuri niveau iri hejuru cane, mugabo le football yari passion yanje kuva mu buto bwanje, kandi n'abantu bashobora kuba bafise na talent bagomba ntashike kure, kuko kugira umuntu abesese muri carrière n'ama facteur menshi aja en jeu. Mugabo nivuga ko football yabaye passion yanje, kandi novuga ko no mu kwanduruka mba umukoca c'est beaucoup lié na passion ya football nari mfise kuva mu buto bwanje. Hari igihe umukoca bavuga yuko akinisha umugwi wiwe bivanye na poste yakinako canke yakinako muri club yiwe, canke poste akunda. Nk'akarorero jewe, na jewe sinakinye vya hatari, mugabo nari mediateur, ndakunda cane gose abakinyi bo hagati. Dodi akina jeu yo guhanahana amapasi, wakiniye poste, wakina hagati, wakina inyuma, wakina imbere? Je nakina na milieu
Axial 6-8 nta n'ahandi nigeze nkina kuva no mu buto bwanje niho nakina, kandi uvuga aho ngaho kugeza nagejeje gukinako uvuga ko nagerageza kuba mwiza mu bo twakinanye ico gihe, nubwo kenshi cagiye kinkorako yari taye kuko nari muto cane mugabo en matière de talent ntabwo nari mubi. Kwiyumvira yuko umugwi uhitamwo mu bantu bari ngaho ugaca uvuga ati wewe genda ube coach, hariho charisme uba ufise. Dodi none ico gihe yari umuntu ameze gute? Yari umuntu ariko akunda ibintu biri ku murongo, yari umuntu avuga cane muri donc ari kumwe n'abandi bakinyi, yari ameze gute kugira ngo baguhitemo utangure kuba coach? Kumpitamo rero vyaririye na role nari mfise muri equipe kuko iyo equipe ndibuka tuja muri cadet ni equipe twari twiforomeye twacu ubwacu nyene ata muntu n'umwe akuze arimwo, twegeranya amafaranga twaja gukina match tugakontribuwa 200 300 tugacumba ubugari mbere kenshi baza no muhira nkasaba muhira tugategura tukaja gukina match maze rero babona yari equipe ifise organisation nziza cane. Tumaze ico gihe turi muri cadet niho habonetse umugabo yakora muri PAM nk'Ingozi benshi baramuzi yitwa Tindo, yari umushoferi muri PAM Ingozi, niwe yaparvena kudufasha. Mugabo rero kumpitamwo novuga ko vyaririye ni na sens y'ubu leader babona muri je kuko organisation yose yasanye yari base kuri je kuko nari capitaine wa kuva muri cadet 3e division, meme no kwishura aho nize kenshi n'abandi capitaine w'ishuri. Vyaririye rero nivyo havuga ati umuntu adufasha muri organisation gutya, kandi na muntu ari très respectueux meme nabo twakinana bambona muri ko ushobora gufasha muri iyo ntuzi kuko nagomba ndakwibutsa ko ico gihe mbu n'umukoca nta n'umuganwa nari bwameje. Wari muto gose? Nari muto. Imyaka ingahe? Niga seconde. Nari muto kandi appareil y'ivyo mwo twakinana kuko equipe yari ibaze guhera kuri niveau 2e division, ntarimwe abantu bakuze ba papa. Sinibagira nko mubona akinishije harimwo umupapa yitwa Claver, umujura wawe yakomeye Ngozi yakina muri Freedom, yakinye n'umuntu yakiniye na equipe nationale. Equipe nationale kwinjira muri equipe nationale ya kera uri umuntu wo muri interieur, utari umu originaire w'Ibujumbura, uri umuntu yavuye muri interieur ntivyaba vyoroshe. Hari bamwe abantu bakoze bakiniye ama equipe nationale nk'abitwa ba Abdallah, bitwa ba Davidi, harimwo abajore babizi kandi bakuze. Watanguye gukoca rero abakinyi bafise niveau iri hejuru? Bari barimo bakuze kandi bari bagize niveau. Kumvuga nk'ico gihe Freedom yari itangwa gusubira hasi, yari keraduga ariyo JS niyo yari igezweho. Bako abajore bose bazi muri zo za Freedom, basanga bose bari muri OGS. Ico gihe sinzibagira ko mu bajore nakinisha aravye abahevye kumpamagara Petit ariko mbaye koca wawe. Kandi umuntu wamuhura mu ibarabara ntaguhamagara izina ryawe, we Petit ni hayi. Ngabo kaza wumva bakugize koca wiwe kuko mba n'umukoca nta nubwo ari cyo bintu nahisemo canke no banaragwaniye, bivanye n'abantu twakorana muri komite ya equipe. Hari amaze igihe bagira ikibazo c'abakoca par défaut de personnalité, donc singene kuvuga ko imyitwarire rimwe wasanga itari myiza. Mu nyuma rero niho bakora inama, barakora inama hagati yabo ntahari, nwanjeje mu nyuma barantumako, bantumye ko bambwira ko babiravye babona ko ari je noba koca, maze no kuvyanka kuko abantu barimo bari bakuze, sinumvishe ingene nzohagarara imbere yabo, ntavyo nari bwigire, nta kariyeri nigeze ngira mvuga ngo ni hatare gutuma mpagara imbere yabo ngo ngire ijambo. Mbanza kumera nk'uvyanka ariko barambwira ati twe turabona ko uzobishobora nkugira ikibazo. Ni tariki ya mbere nakoresheje ko entraînement, nubwo nkankura sinziriye ndacayibuka. Niyihe? C'était le 6 avril 2009. No musi wa mbere natonze ku kibuga ngiye gukoresha entraînement nk'umukoca kuko imbere ntawe nari nigeze mbere umuaje, nari ngiye ndi principal. Maze gutanguza benshi banabikrititse kuko kenshi abakoca kenshi mu myaka iri imbere wasanga abantu bakuze bagize kuba barakinye kamenyekana bakaba banakuze. Ivyo vyose nta nakimwe nari mfisemo kuko ni vrai nakinye ko nta sinumva ko narinzwi cyane Ngozi. Nibaza ko yabaye intambamye abantu kwakira ko no umukoca ibi age ntoyi no kuba ntakinye cyane, ntibahise bavyakira n'ingoga. Imbere ko tuca muri carrière yawe tubwira imigwi waciyemo, Dodi ico gihe Ngozi yiga ibiki,
vyagiye biragenda gute mu mashure kugira ngo tuve mu mashure tuja muri carrière yawe? Tubwire gatoya kote y'amashure. Okay, je Ngozi na primaire na secondaire vyose navyize harya i Ngozi kuri centre, niho muhira. Ico gihe nja gutangura kuba umukoca niga muri lettres, seconde lettres moderne, kw'ishuri ryitwa New Life, ngaha iruhande ya Palais Presidentiel. Maze guheza lettres, niho naciye nja kuri université harya i Ngozi nyene, mu gisata c'amategeko, ciga imyaka 4. Nagiye guheza vuga ko nasomye igitabo muri 2017 ko twaracererwa, nagiye kuri université fin 2011, nza guheza vyo mw'ishuri 2016, ndakora umwanya wo kwandika igitabo, vyafata umwanya, nza gusoma igitabo mu kwindwi 2017. Carrière yawe ya coaching rero yagiye irevuriwa gute uca mu yihe migwi? Carrière yanje ya coaching nahereye muri uwo mugwi nabereye capitaine witwa JS do Muremera, Jeunesse Solidaire do Muremera. C'était en 2009. Ico gihe niga muri secondaire mu 12 niko bahita ico gihe. Ico gihe rero JS nayitanguriyemo ndi coach principal, ntabwo nabaye mu agent, natanguye ndi coach principal, ngira saison imwe. Maze kugira saison imwe, nuvuga ko yabaye na saison réussie kuko uwo mwaka wa mbere twigeze dutakaza match n'imwe. Ico gihe niho byari biratangura ivyo mu vyo kugira amakuru abiri, haba hari poule yo muri intérieur na poule iri mu equipe z'i Bujumbura. Twahejeje tudatsinzwe na rimwe. Match ya retour tuweza dutsindwa, tuja gukina barrage. Ico gihe barrage batora equipe 4, zibiri muri poule, mugaca mugira aga tournoi, mugahura mwese bakaraba uronse amanota menshi muri izo match de barrage. Twatakaje kutaduga muri match ya nyuma, twanonse muri izo match zitatu twazirose amanota 7 ku9. Naho rero twatsinzwe n'imwe, twatsinze zibiri tunganya imwe. Ico gihe harimo Espoir, zitwa za Santos, Zebre y'Igitega, niyo JS nizo twakinye barrage. Tureka kuduga rero kuri goal average n'ingano bivuga mu Kirundi. Difference y'ibitsinde, kinyuranye c'ibitsinde. Izo mwatsinze nizo mwatsinzwe, niho Espoir yadusumburije kandi ico gihe haduga imwe. Cyaduga Espoir. Bivanye n'ingene rero abarongozi ba equipe babonye ko twarenganijwe. Kuco gihe iyo match de barrage, match ya nyuma twakinye na Santos tsinda 4-1. Zebre kina na Espoir mu Gatumba. Premier mi-temps 0-0, deuxième mi-temps 14-0. Les dirigeants du club rero ico gihe babona ko twarenganijwe kuko bo ntibavyumva ko ivyo bintu byari bigoye gutahura. Bacambira nk'abantanye equipe. Deja ndacari muto, ya secondaire, equipe barayitaye ko barenganijwe, bakwiriye trouver equipe bayinsigiye. Je nyene ariko ntihese isambuka, turagwana n'undi turakina saison. Negeranije abana ko numva nta mahera yari ahari, ntivyaduhira. Equipe cafasha indi equipe yo ngahe Ngozi yitwa OM, Olympique do Muremera, ngira yo mu nyuma igiye vuba, niyo yabo havuye mu Ngozi City. Cyalefata mifasha muri match de barrage, naho turaduga muri deuxième division, c'était en 2010. Nyuma rero asa naho abayemo insolite kuko izo equipe nazikoca zose ari zibiri. Kandi zose zikina deuxième division. Ushibigenza gute? Izo equipe ngene vyagenda nazikoresha zose. Iyo JS urumva ko bari barayintanye, nta mudirija yagira. Iyo OMRS umudirija kuko mva bakamura kari gahari, yo niho yakiduga deuxième division. Bacama akazi muri OM. Olympique do Muremera. Mugabo en même temps niyo JS nije nayitegura. Bagiye gukina match arundi narungikana ukuza kubakinisha, mugabo nije yatezwa kumenya ivyo JS. Ni wana bakoresha na entraînement. Entraînement nabakoresha. Ni wari president rero kwamye akabana coach. Weko bari barayintanye kandi ari equipe yandeze, nanje vyananiye kuyita. Bigumana gutyo mugabo ntivyayihiriye kuko yari biye gukora uwo mwaka. Mugabo ico yikora mu match yose yarayakinye.
Nga kubera twari dutuye abana muri 3e division nta recrutement nta kintu na kimwe, ma frais de transport federation yatanga nta kindi kintu cabamo, nta prime nta recrutement ya ma frais de transport federation yatanga mo ntaco vyari bitwaye nuko yabayeho. Umwaka kirakoroka, maze gukoroka rero ncangumana na ya OM na 12 2e division. OM ca ndayibamo kuva ico gihe 2010 kugeza 2014. Muga en même temps vyaciyemo na 2012 ndasimbira mu Kayanza nahone kuja gufasha yitwa Legalize muri eliminatoire ya 2e division, naho birampira niyo Legalize turadugana na muri 2e division. Ico gane yamaze kuja kuri université nari mu wa mbere, bagomba kumpa akazi mu Kayanza, ngakora niga kuri university ngo nzana ko vyombangamira kandi priorité ico gihe yari ishuri, nta kuntu gusigura muhira ko ndabivuyemo ngiye mu za football, nta kuntu nakumwe kubisigura, ba oblige kugaruka Ngozi cambandanya na ya OM ndayibamo kugeza 2014 niho nagiye kuyivamo, ndayivuyemo nsubira muri Kayanza muri Legalize gatoyi 2 mois, ariko bivanye n'ingabyo twari twumvikanye batavyubahirije, ndasubira Ngozi kansubira muri Messager ndayisubiramo ico gihe ndayijamo nari muri equipe B, ndi muri equipe B mugabo en même temps teza kuja no muri equipe A nk'ama match kuko neko ndapasa ya ma licence. Nta n'igihe cyaheze mbere nta na 3 mois namaze ndi muri equipe B, niho naca nduzwa muri Messager nkuru, Messager A Ngozi, Messager Ngozi nza kuba umu agent ujya muzungu Monchiro Medic Josere amaze kuhava, amaze gutandukana na equipe niho naciye mba umu agent wa Monchiro Medic. Mba muri Messager de 2014 à 2017, parti nini nayibayemo umu agent mugabo phase retour ya 2017 championnat 2016-2017 nije nasigaranye equipe Monchiro Medic amaze kocha Monchiro Medic amaze kugenda, cankinisha phase retour nkica coupe du président, mu nyuma naho birangira dushitse muri finale ya coupe du président, tukinira na Olympique Star finale Muyinga, dutsindwa na Olympique Star 2-1 muri finale ya coupe du président. Camva muri Messager Ngozi ncanja muri Kayanza United yari muri 2e division, hamwe na Esiga 2012 niho yari ikiri, ncanja sibe muri Kayanza United niho rero yari fashwe n'umudirija mushasha so gihe yari ombudsman honorable Edouard Nduwimana, niyo twakoranye ico gihe yari en tant que président de l'équipe. Birampira naho sinahatevye kuko natanguye mu kwa mbere le 4 janvier no musi wa mbere natanguye akazi, le 11 mai équipe yari de première division. Donc cangisubira ngira na Kayanza United une saison muri première division. Après une saison turi muri préparation niho naca mbona occasion kuja mu Rwanda, naciye mbona offre yo mu Rwanda muri equipe yitwa Espoir FC ahantu bita Rusizi yakina première division. Uvuga ko championnat 2019-2020 nari mu Rwanda muri yo Espoir nk'umukoca mukuru. Yego nka coach principal. Navuye muri Covid ko mu Rwanda ho ntivyari vyoroshe, yaramaze igihe basa n'abugaranye. Garutse nga narashomye 8 mois muri 2020. Après nashitse nga mi-mars 2020, moi nca ndashoma iyo periode, nagiye gusubira gukora ngaha mu Burundi muri octobre 2020. Singiye muri Musongati, ico gihe Musongati yari ifise tike gukina competition Confederation Cup kuko bari batwaye coupe du président. Njare muri Musongati ngiye gufashanya n'utwa Jumaine, canjana na Musongati rero muri competition muri CAF Confederation Cup. Tuvuye muri competition mu nyuma niho batandukana n'umukoca wabo bari kumwe twa kocha Jumaine,
janvier 2021 nca ntangura en tant que coach engagé nk'umukoce yahawe akazi muri Musongati kuko ico gihe nari ngiye gufasha muri competition les 2 mois Musongati tuca turakorana iyo phase retour tusoa n'indi phase aller nagiye kuhava 2021 au mois de novembre après 13e journée de la phase aller niho nava muri Musongati nca niyunga na Flambeau du Centre en tant qu'entraîneur adjoint wa muzungu twigera gukorana muri Messager Montilo Medic. Montilo tuca turakorana une saison et demie 2023 au mois de juillet niho Montilo Medic yafata ingingo yo kutabandanya na equipe asuye iwabo nyuma muri Flambeau rero niho baca bampa opportunité yo kuba coach principal wa Flambeau du Centre kuva juillet 2023 kugeza janvier 2026. Nuko ko saison imwe n'igice ndi umu agent wa Montilo Medic na saison zibiri n'igice ndi umu coach principal. Umuntu akumvise numva neza yuko waciye mu migwi myinshi mbere wanagiye no mu Rwanda. Reka rero twinjire mu madetail. Mbega ko wari gukora ibintu bitandukanye numva yuko mu migwi myinshi itandukanye aya ma licence yoyo licence A B C D wagiye uyaronka gute? Maze rero kugira nagitangura kuba umukoca nta nubwo nabigeze nkora formation n'imwe. Nagiye kubona opportunité yo gukora formation après ma première saison muri deuxième division. Niho naronse opportunité yo kuza ngaha muri formation. C'était en 2009 au mois de juillet si je me souviens bien. Mugabo twe twahejeje saison muri deuxième division. Niho rero naciye ntangura kugira ama formation ndashina ama formation menshi. 2010 niho hagiye kuba passage ya mbere ya licence C ngaha mu Burundi. Iyo 2010 rero nari mu kuba mu bapashije iyo licence. Mugabo ico gihe nubwo nari umukoci urumva ko nari nkiri kw'ishuri nta na telefone nari mfise. Mu nyuma umuntu baciye ko ngwameye formation ntiyandonka mba ndarase opportunité yo kupasa licence C nubwo rero nari ngitangura ama formation mugabo j'étais censé kuyitangura kuyipasa 2010 ico gihe ntivyakunze guca ndayipasa 2012 niho twabona licence C. 2014 si je me souviens bien niho twabona licence B kuko hari umwanya wa porteur zo kubanza gupratika na après licence C wateza kubanza gupratika 2 ans kugira passer licence B. Après licence B nja muri passage ya licence A naho twayipasa mu module nagiye kubona licence A en 2016 na deuxième promotion ya licence A mu Burundi. Wari umukoce nubwo wari umu agent wa Messager Ngozi igifise abana itegura préparation. Mbega kirya gihe uravye ko Messager Ngozi yari iteguwe n'ukuntu uyu munsi ama equipe ategurwa ni irihe tandukaniro rihari? Premièrement Messager twe iyo periode twirimwo nta recrutement zo hanze zari zemerewe. Kuvuga mwatoza kuduza abana mukuwe muri ama catégorie inférieure muri B na C ko rafise equipe B na C. Burya meme nabaye noke bose ntabwo bari baratanguranye na A bari badugije bavuye muri B. Nabaye noke bayidi abasemere bitwa ba Paul benshi imbere nka generation twa dufise benshi bari baduze bavuye muri B. Nico rero byari bitandukanye kuko Messager barocruter à l'interne. Inyuma gato Messager itamaze gutangura gukomera gutangura Rwanda ibikombe niho batanze opportunité yuko ushobora wabonye umujere mwiza muri Messager Bujumbura na Messager Rumonge Gitega mwarashobora kumutora bashaka kumusaba bakamubazanira mugabo à l'interne ya mama centre ya Messager Ngozi. Tandukana ryari hari rero nuko cyo gihe Messager wategerezwa kurocruter à l'interne ibyo kuraba hanze ntabwo nubwo yari kwizana bashaka kumwemera. Niho byari bitandukanye umva ko baha agaciro formation kuko ni yaramurira equipe senior yaho
bitandukanye n'ubu, mbona ko ama ekipe ibijyanye na formation ntabwo giha agaciro, nubwo babigize iteka ko ekipe yose tuza kuba ifite ekipe junior, mugabo ugiye kubiraba en réalité ama ekipe junior ni nkuko ataba. Uravye twovuga uri muri epoke aho shampiyona novuga yuko yagiye irahindura amashusho canke isura, ukaraba uko shampiyona do 2009 kushona nashaka 2020 n'uyu munsi kuva nka 2020 gushika 2006 ubona shampiyona igifise bwa bukomezi, ubona abakinyi bagikomeye nka kirya gihe ugitangura umugabo wo kumenyereza. Ubukomezi biratandukanye cyane, kuko ndibuka nico gihe muri deuxième division nta difference yaboneka hagati y'ama ekipe ya première division deuxième division. Wagomba no muri coupe du président si ibyo usanga ama ekipe de la deuxième division menga kuvamwo wowe ni ya première division biri sasa ugenda uko siko byari imeze ico gihe. Deuxième division zaze kumiko kama ama ekipe menshi muri intérieur, nta ama ekipe yagira première division basanga bakina deuxième division, kandi ugasanga deuxième division ikomeye barokwita abajero ngaye Bujumbura bakomeye, kuko hari hatabekwamo amafaranga muri intérieur, abategesi muri intérieur batanze barafata ama ikindi nibaza ko gisa ncagabanije inkomezi mu makategori inférieure, ko je ndibuka tutangwa gukina deuxième division yari national nta ivy'amapure vyari bihari, barakina ale phase ale na phase retour, mugasanga murafise 14 equipe mugahura phase ale na phase retour, mba n'ama match menshi. Ico gihe vyaratuma nk'umujwere bashobora gutangura gukina deuxième division afise niveau ibaye mugabo kubera afise yo opportunité yo gukina ama match menshi, ukazosanga hejeje yarevoluye cyane, hamaduze première division bitiko biramugora na gatoya. Ugiye kuraba rero kuri niveau ya ico gihe n'ubu yanovuga ko niveau yo isa niyakorotse, haba kuri côté ya deuxième division no kuri côté ya première division. Ugiye kubiraba niveau ya championnat zacu muri deuxième division première division, jewe nk'umuntu yarorereye, nk'umuntu yanahakinishije no bikonfirma ntaciye ku mpande ko le niveau beaucoup chita. Iyo umukoca arondewe n'imigwi, uri muri Musongati ugaca uronderwa na Flambeau du Centre, gufata iyo ngingo biba vyoroshe imigwi ikebana? Iyo ngingo rero n'ingingo novuga ko mu ngingo zagoye gufata muri carrière ata entraîneur irimwo, mugabo icyamfasha ni kimwe, jewe aho nagenda ndaca ama ekipe yose nagenda ndacamo yaba ari ama ekipe usanga hari rivalite ikomeye ico gihe, kuko ndi n'Ingozi ekipe mu ko nazibayemo zose, narabayemo muri Ngozi City, narabaye muri Messager Ngozi. Zore narenze ingene bigenda, kuko wasanga nk'amaderby narakinishije ku mpande zose. Nibaza ko ibintu vyatumye bigenda rimwe na rimwe ushobora gufata n'ingingo, mugabo vyari bigoreye mu ngingo yo kuva muri Musongati nja muri Flambeau du Centre, nuko hari hagati muri saison kandi va muri ekipe zikurikirana muri classement. Musongati ya kabiri, Flambeau ya gatatu. Hari na rivalite ikomeye, kuko niho Flambeau yari itanguye byo kurivarizanya na Musongati bigaragara. Ubundi Musongati na Flambeau mbere byaba bizi ko Musongati iri imbere ya Flambeau cyane, kandi waravuye no muri Musongati ejeje gutwara igikombe hafi. Yatwaye igikombe na Flambeau atakiranatwara, kandi ari mu kibanza cyiza, mu kibanza cya kabiri. Ni ingingo yagoye gufata, mugabo j'étais obligé de gufata iyo ngingo pour l'intérêt, je dirais en premier lieu pour l'intérêt familial. Dusigurire ugasa amafaranga gasha. Nivyo nyene yari amafaranga ari offre, kuko offre nari ndose yari hejuru cyane iyo nari mfise muri Musongati, bivanye n'ingene naheruka kugira mariage, donc nari maze kugira de charge, maze kugira umugore, maze kugira umwana, maze gupanga, umugore adakora, umva wasanga amasharge bisa n'ibigundire ko mwanya muto, muri yo facteur y'amafaranga bavuga ko ça m'a beaucoup influencé. Kandi no mu mupira w'amaguru ka meme l'offre
niniya yama itwara abakinyi benshi no muri Arabia Saoudite irabatwara, ariko gato ndagusubiza inyuma, Ingozi muri yo Olympique mu Remera, Messager Ngozi, bisa nkaho wewe ama ekipe akina ama derby kuyacamwo yose ari abiri biguhira, ni irihe bankoresha kugira ngo uve muri Olympique mu Remera uja no muri Messager Ngozi? Je nibaza rero iki cyagiye kiramfasha, Mhm. twebwe abakoca nibaza ko nta fanatisme ibamwo, kaba ari akazi. Kandi wowe uri umunyengozi antuka ari Nari umunyengozi, mugabo nibaza ko nk'iyo mugabo Ngozi ho biratandukanye gatoya, biratandukanye gatoya kuko mvuye muri Ngozi City nabanje guca mu Kayanza 2 mois, nubwo tutabaye igihe kirekire mwana naraciwe 2 mois. Umva rofete ko nanavuye muri iyo equipe nkabanza kwiyangaja mu yindi equipe yo mu yindi ntara, ho ntabwo byari bifise ntiwagiyeyo directement. pression nkuko nahinduye mva muri Musongati nja muri Flambeau. Hama ibindi raje ama derby nta rindi banga ririmwo, iyo ndiko ndakora na equipe ndafata nk'akazi, nimwe namwe nkashiraho n'ama principe permeta kubana nabo mamvuye neza, nubwo bamaze kuhava nta mubano mubi twigeze tugiranira nabo, kuko je kubwanje mba ndabifata nk'akazi, nta kindi kiba cagiyemo. Iyo rero twavuye kubana nabo naho aho navuye naho nagiye, nga birasaba ko agira bimwe bimwe bipriva, biragusaba ko agira bimwe bimwe bipriva kugira ngo ko kutarokwita cyane muri iyo equipe uvuyemo, kuba cyabifata nko kumenga ukora isambura. Ibyo biri mu bintu bifasha kugira ngo umubano ukomeze neza, kuko ntubuhindemira ubugumye hahandi, bitegerezwa kugira strategie yo kugerageza kubana nabo neza. Muri Messager Ngozi ari recrutement interne, ariko muri Flambeau twovuga ko Dodi atigeze recruta muri Musongati nubwo kurokirita harimo abajere babiri nakuyemo, mugabo abajere ingene vyaba vyagenze baba ari abajere basa n'abamaze gutandukana na Musongati, bahejeje leur contrat kandi bamaze kuvugana na equipe ko batazobandanya. Ntabwo nigeze ninjira muri negotiation nabo mbere ngo ndabazane muri Flambeau. Abajere sinabeshi mbere ni witwa Musa Muryango na Ndumwe Mosi. Abajere rero bose baba basa n'abamaze gutandukana na Musongati n'amakontra yabo yaraheze, nico gituma rutigera bizana icuka kibi, kuko baba ari amajere bamaze kwakira ko bavanye nabo. Ibanga ry'umumenyereza ko bwanje harimo no gukonvenka umukinyi kugira ngo agusinyire. Iyo wifuje umukinyi ugenda kumuresha gute umwemeza projet yuko yoza gusinyira equipe uriko uramenyereza? Ko interesera umukinyi kuko ajya ntuze ya mbere, pa ya mbere no le coach nubanza gukonvenka umujeur ukamwumvisha, muri uko kumwumvisha tugeza kwanza kumwereka kwanza kumwaprecier, ukagerageza kumwerekana nico ushaka kumumarira muri carrière, kuko yanagiriye amahirwe kenshi abajeur nagiye ndondera kenshi ntibakunze kungora, ko baba ari abantu nabo kenshi basanzwe banyaprecier, umva rero kumva ko dushobora gukorana ntibyansaba effort ndende. Ama ikindi rimwe na facteur y'amahera nayo yarajamo, kuko wasanga kenshi equipe ndimo nagiriye ubuntu bwo guca mu equipe asako bijanye n'uburyo ngaha mu gihugu wasanga asa na yesununuye gatoya, kumwinteresa byaranyaruka. Ama ikindi na muntu nkunda kurokita abajore bakiri jeune, kenshi rero gukonveka abajore kuko nabigizemo experience, nakoranye nabo nagize iki, birakunda kunyorohera cyane kumkonveka umujore akiri jeune, nubwo amafaranga batari kirenga, kenshi kuba konveka biranyorohera. Wagiye mu Rwanda muri equipe nka Espoir, niye experience wakuyeyo? Wavuga ati kujabuka hanze nasanze ari ibintu bitandukanye no kumenyereza ngaha mu Burundi? Premièrement kujabuka hanze ugiye muri milieu nshasha, muri milieu nta muntu usanzwe yakuzi, abaguhaye akazi kubera bakumvise bumvise competence yawe, biba bisaba ko ugenda d'abord dans l'objectif yo kubaprouva ko choix bagize ari choix iri digne, ko ugiye ahantu habimerita. Ama contrainte yindi umuntu nakwigurirayo ugiye gusohoka, burya football dukina ngaha mu Burundi, notre sur de jeu
iratandukanye cyane na style yo muri ino sous-région. Bisaba ko wiyadapta ukagerageza kwiyadapta ko no kureforma ivyo wari usanzwe ukinisha. Uko no ngaha mu Burundi na ekipe ya nyuma usanga ari ekipe zose zirondera gukina de courte passe kenshi ugasanga zikina ama ekipe agomba gukina jeu de possession. Mugabo nkaho hakurya mu Rwanda ico gihe siko vyari bimeze. Wari mu football très physique irimo ama contact menshi, irimo imbio nyinshi, ama passe make, passe imwe zibiri zitatu zine ugize ku igori, ugasanga ugiye kudevelopa deja abajwero hasanze basanzwe bakinisha. Ubwira ubazane rero muri Yasire uwo wari umenyere gukinisha mu myaka n'imyaka, byagusaba ko nawe ushiramo akantu gato ko guhinduka kugira ngo wiyadapte kuri situation ndoje usanze muri ico gihugu ugiyemo. Ikindi kibazo rero wakunda kugira nico gihe jewe njayo ivyo kuvuga ngo ugire umukoca wa staff utwarira abantu bireshwa muri staff muzakorana kenshi bagutora ari we wenyene ukadumbukira ari we wenyene staff nta numuzimo byagusaba kubanza kumenya le comité staff technique yawo kubanza kwigana les joueurs uhasazi kubanza kubiga kuko abantu sero n'ingere twarakoze kuratumiza gutandukanye. Ikindi à l'époque ni ukuvuga ko yari epoque igoye gukoreramo kuko ico gihe twebwe jewe njayo muri 18 joueurs baja kuri fait de match aba étranger bari batatu bonye shaka ubutuza aba étranger 8 kuri fait de match baje kari batatu. Wisanga rero uri muri dans l'obligation gukinisha umujeur afise niveau riba kandi hari umujeur mwiza atigeze aja no kuri liste. C'était tellement difficile ko abagerageza gusohoka ubu bivanye n'ingene bagenda bashyiraho amandi ma stratégie ama mesure à favoriser kwisha abajwere étranger benshi ko nko mu Rwanda n'umunani umujwere umunani ushobora kwa linya muri 11 nimba biratandukanye. Nibaza ko à cette époque vraiment c'était tellement compliqué kuva ngaha mu Burundi ngende kwiyadapta mu Burundi ivyo vy'ama nationalité na nubwo wari kuzana aba Brazil 10-20 pavuye kubashoboye kubazana ivyo navyo twari tumenyereye bagana gushiramo ayo facteur yose aza kuri mita amashwa yawe. C'était tellement compliqué. Mwavanye gute neza? Twavanye neza kuko twavuye muri Covid bimaze kubona ko Covid izohateba bivanye mu Rwanda zari imeze abantu batakiva mu nzu. Twahagaritse mu kwezi kwa gatatu championnat yarahagaze juste dutangwe phase retour twari tumaze gukina nk'amajournée nkane bamaze kubona yuko izoteba bivanye n'igihugu umwe nico cyafashe iyo ntuze ya Covid bace barizeriye ama contrat pour tout le monde. Tugaruke mu Burundi ni iyihe equipe yoba yarigeze kurondera akavuga ati oya sindayija muri equipe? Ziriho nubwo nashaka kuzivuga amazina kuko bayifata nko kwasuzugura ngabo ziriho nk'icyo ngiye surtout nkiva muri message harimo equipe ya première division ndonde ndana kubera president wa telefone kuko iyo uza gukorana n'abantu pour éviter ko umuntu basanzwe azingena ameze bavuga ati umuntu twakorana cyane twakorana vraiment bivanye na organisation yabo mugabe imwe yo twafira president du club narabona ko tutoshobora gukorana ndabikunde bivanye na personnalité yo yarafise hari umuntu asa n'umukomeye muri ico gihe umuntu asa ukomeye mu gihugu afise inguvu mugabo yari umuntu afise nani tari gukunda ko dukorana kuko kunda kwinjira mu byo gupanga liste bageze kumbwira ko ashobora gusanga ejo gukoresha na entraînement ugomba uheze bagaca ahubwo basubiza mu kibuga bakine deka nuko tunagira ko wewe nk'umumenyereza n'ibikuvuga ati bijisi no kuvyanganira muri equipe ibintu wamaye responsabilité ukamakazi nk'umukoca il faut ko mpaye responsabilité niyo pouvoir yo kwaje sata qu'entraîneur principal mu mashwa technique iyo pouvoir nkaba ndayifise ugomvye kunyinjirira byongora kudijera ko nibaza ko naho nagiye cya babitanse ntivyigeze bipasa ilivomye ko dushobora gutandukana ko nyinjira mu kazi kandi nzi ko resultat ejo nzoyibazwa. Ico nico gituma rero je mu dukora ndakunda kuraba personnalité y'abadurija et l'organisation du club.
Muri carrière ngaha mu Burundi abakoca bamaze gutahukana ibikombe burya usanga ugiye kuraba ari bake, bisa nkaho mu Burundi umaze kuvuga ati hariho abakoca batwara ibikombe n'abakoca baduza imigwi n'abakoca bo hagati na hagati. Est-ce que uravye ni igiki waratahukanye ibikombe muri kumwe na Mamuciro, iyi Flambeau du Centre utahukana igikombe ca shampiyona i Muyinga, umugwi wo mu Burundi ni irihe banga abakoca bakoresha kugira ngo batahukane igikombe c'ihiganwa? Gutahukana rero igikombe, gutahukana igikombe nubwo part nini bakunda kuyishira ku batoza, gutahana igikombe ni d'abord ni politique, ni intumbero y'umugwi, ni intumbero y'umugwi kuko benshi ivyo bikombe barabiririmba mugabo ugasanga ingene umugwi utunganije n'intumbero bafise n'uburyo bakoramwo, uburyo equipe ifise mu bigaragara ntibapermeta gutwara ivyo bikombe. Ivyo rero umukoca nibaza ko mu gutwara ibikombe kuri 100% vy'umukoca nomuha nka 30%, donc 30 à 40%, 60 à 70 ni nandi mafacteur ari en dehors ya pouvoir na capacité y'umutoza kuko gutwara igikombe c'est tant de facteurs, ni facteur sinzi no kuvuga mu Kirundi, ni uruhara rw'abantu benshi babigiramo, ari uruhara rwa komite, ari uruhara rw'abajoueurs, ari uruhara rw'abafana, harimwo na facteur ikunda kuzamo cane ya respect mutuel, collaboration na respect mutuel muri izo parties, mu burongozi, le staff technique, les joueurs, les fanatiques. Ivyo bintu umwe wese mudapavana kubahana no kubahiriza uruhara rw'umwe muri ivyo ngo mushire hamwe, gutwara igikombe biba bigoye cane ko ntabwo bita ku mukoca kuko abo bose umwe wese afise role à jouer muri urwo ruhara rwo gutwara igikombe muri izo mpande zine zose tumaze kuvuga mu ngaha. Tuvuge ko igikombe gitangura gutwarwa harya ekipe umu president co kimwe n'iyo komite bashize nk'amahera yo kugura abakinyi bakomeye. Amahera no kugura abakinyi bakomeye ni kimwe, ni facteur ija mu zindi, mugabo ayo mafaranga ashobora kuba hari nabo bakinyi bakomeye bakaba bahari, mugabo ugasanga organisation sein du club ntigupermeta kurealiza resultat, kugira resultat bushoboza gutwara ivyo bikombe. Amahera na organisation ni ibintu ça peut se compléter, mugabo l'organisation muri equipe ni ikintu gikomeye cyane gusumba nayo mahera bagomba, kuko amahera ahari organisation nziza atayihari ntaco ushobora gushika. Dodi yize amategeko kandi muri vestiaire hategezwa ko harimo amategeko. Dodi muri vestiaire n'umumenyereza ameze gute? Muri vestiaire rero muri gestion y'abajoueurs, ni gestion ugera abantu batandukanye, harimo les adolescents, mama ba adulte, gestion ya groupe y'abajoueurs bisaba rigueur na stratégie, umeze nk'umupolitisi. Muri pavanye gushira abo bantu hamwe d'avance différence d'âge batandukanye, ugasanga nk'ama catégorie nka 3 4 bisaba ni stratégie iteza kwa mu moderation, kuko niyo ugize rigueur cyane navyo igihe usanga navyo bivyishe, kandi niyo rigueur mu kuyigira uteza gushigikwa n'uburongozi. Burya uri umukoca wagira rigueur wenyene navyo ntibirayisise, kutoza kuba ari ikintu urija ko n'uburongozi, kuko ntushobora kubura umukoca ugasanga pouvoir yo gufata ingingo ku bajoueurs ivyo kubarinya n'ibiki, iyo pouvoir urayifise, mugabo gufata izindi ngingo zirandore ama sanction nko kwirukana umujoueur, kumuhagarika, ugasanga equipe mama murimo. Ivyo vyose uza kwiadapta ukaraba eske ni umujoueur namuhana ukuntu uburongozi buranshigikira, eske ninamuhana uburongozi bikamugarukana ko ari banyene equipe, ça va se passer quoi? Gestion ya equipe ni rigueur mugabo avec tant de modération, kuko iyo rigueur idafitikanijwe na soutien uburongozi ngo bukwapuye bigenda bigoye. Ni ukuvuga rero kugera vestiaire
ni facteur ikunda kugora abakoca benshi, donc tu dois t'adapter n'ingene usanzwe equipe iri organize. Kuko urashobora kuba warabikora ngaha bigakunda bigatanga n'umusaruro, waja kubikora ahandi ugasanga ntibitaza umusaruro kandi ari gushobora kugendera modera pole pole bikagira. Mugabo tuweza kuba ufise des principes aho uvuga ati iyi ni plafond umuntu aza kurenga ngaha, uburongozi bwavyemera butavyemera, je dois décider. Uburongozi nibwanshigikira sawa, nibutanshigikira nabo baza gufata ingingo yabo, mugabo yanje nzoba nayifashe. Plafond na limite yo kwihangana iteza kuba ihari muri gestion de l'effectif de joueurs, sinon ni tâche nibaza muri role y'ubukoca gestion adversaire, ni tâche ifise une grande importance, uparvenir kuyimetriza ushobora kuko ntushobora kugira resultat nziza muri equipe tant que utametriza vestiaire yawe. Tugende kuri kahise ka hafi muri Flambeau du Centre. Muri championnat Vitalo FC iratwaye igikombe muri aba kabiri, n'undi mwaka ukurikira muraja muri course ariko ku kanyuma birangira mutatahukanye igikombe ca championnat. Iyi myaka ibiri mubibaza ko hari habuze iki kugira ngo Vitalo Aigle Noir itahukane igikombe ziri imbere yanyu? Disons mu gutahukana ibikombe novuga ko bimwe twako turavuga Flambeau du Centre ugiye kuraba muri no myaka je nka kuva nayifata ni equipe isa niyubatswe bushasha, kuko je mfata equipe en 2023 mba coach principal hasohotse abajoueurs cyane benshi cyane bashaka kuri 12 bari bagiye mu Rwanda, abandi bagiye mu bindi bihugu n'abandi twafashe inzira yo kurekura gutyo. Umva rero muri ico gihe urumva equipe utangaje ko nk'abatitulaire ico gihe bahasigaye ndasigayemo abatitulaire bane muri equipe ari maze 2 ari kumwe kandi isa n'ariko iritwara neza. Umva rero ico gihe bica bigufata umwanya kugira abantu bazi bamenyeranye, nico gituma kenshi bakunda kunda gutangura nabi. Muri ico gihe buri kurubaka equipe, ukubaka equipe rero ngo ufise de bons joueurs, si kenshi bikunda guhira ngo ufise abajoueurs beza, iyo automatisme ngo rugendo uyiganya, ibe equipe iri solide défensivement, collectivement, offensivement, hari igihe bifata igihe. Rero bazo ikibazo nagize rero ni ikibazo cyo kugenda turahindura effectif kenshi chaque saison. Nivuza ko nka equipe rero nubatse mu mwaka uheze, uyu mwaka narekuyemo nka 11, kandi nko kubari barimwo nko ku burongozi bwa equipe bwaratahura neza ko abo 11 tuza kubarikura, nubwo harimo de bons joueurs, on était obligé kubarikura pour le bien de l'équipe. Je rero nibaza ko vyamereye intambamyi cyane, sino niyo nza kugira nka 3 ans 4 ans nibaza ko nari kuba nubatse equipe ishobora kuba iri competitif, ya equipe ishobora gutwara igikombe, ukaba uvuga ati equipe irashobora kurepeta 2 saisons 3 saisons zikurikirana, birashoboka ko vyari ibintu mubatse gutyo progressivement. Niyo utamye gutwara ibikombe, si byo dutwara igikombe umwaka umwe acari indi myaka 3 inuta gitwaye, siko byabimeze. Ndabatanga nko kuri Aigle Noir, prenons exemple ya Aigle Noir. Aigle Noir yagize politique ifata equipe y'abajoueurs baravuye muri deuxième division, bambe muri Tigre Noir, baraterura baraduza bashiramo abajoueurs bakeye d'expérience. Pero abajoueurs basanzwe bamenyerana, baronse abajoueurs d'expérience baje kubarindisha. Urabona ko Aigle Noir ils sont à niveau, mubona ko n'umunahiri, ubona ko ari equipe iri favori. Novuga ko iri favori kuko ni ku mwanya wa mbere kandi hamaze equipe. Bisigura ko bivanye n'ivyo bubatse biragarantisa batagize ikindi kibazo c'amasorti nk'emi biriko birashika, ntiboshobora ko na equipe yoshobora gutwara kwashira même kuba champion 2 saisons 3 saisons 4 saisons, bivanye n'ibintu bagiye barubaka progressivement. Ni nabyo vyashitse kuri Message Ngozi yatwaye ibikombe biri kwikanye kumwe na Jimmy Ndayizeye, ni bano ba Enoch n'abandi bari kumwe. Ubwo none ko facteur zituma ama equipe adakomera ari zimwe, kuko Vitalo yatahukanye igikombe benshi barasohotse, Bomamuru yatahukanye igikombe benshi barasohotse, Flambeau du Centre yatahukanye igikombe benshi barasohotse, na Aigle Noir burya ko barasohoka bukebuke. Ubwo kumenyeza mu Burundi imyaka myinshi kuguma ku gasongero ntibigoye? Kumenyereza mu Burundi uri ku gasongero biragoye, aho bigore naho nyene ko bishobora kugarda abajoueurs piliers ufise muri equipe,
urumva nk'uwo ari ekipe wateguye umaze nk'imyaka 2 imaze kugira automatisme imaze gufata bakaza nk'abajene nka 5 kandi abo bagenda sont les meilleurs ntihagenda abandi bari mu waye hagenda les meilleurs ibyo birakudestabiliza mugabe ari ekipe imaze kugira politique iri claire et solide uraparvena kwiadapta kuri iyo situation ukaraba ingene ugenda urajansa abo basohoka namutakaje abo ukabaremplacer valablement hakiri kare ukaba waravyize hakiri kare mugabo za bindi vy'ukuri muba mukora comme accord avec le dirigeant du club kama akaba ari politique iri déjà développée au sein du club sinon kwama tuko turagira amasortie à chaque fois bituma ekipe wowe ufise nk'umuentraîneur itakaza niveau même na champion igenda iratakaza niveau bituma na niveau itagenda iduga biro bivanye nuko nyene les meilleurs baguma basohoka chaque saison. Coach, tugende muri aya mezi 6 aheze Flambeau Centre tahukanye Coupe du Président muce tutegura ekipe isohoka ariko wagiye avuga yuko ekipe itari ifise effectif ihagije ekipe isohoka mbega mwategura Coupe du Président muga dutahukana igikombe gusa canke mwategura ngo ati tutahukanye igikombe ca twubaka umugwi bimeze uko? Muri ano mezi 6 ashize nibaza ko tumaze gutahukana igikombe ca Coupe du Président tukabona tike yo kuzokina CAF Confederation Cup tugatwara na coupe na Super Coupe twari mu myiteguro vy'ukuri yo kwitegurira competition ariko rero ko usanga ubushobozi bw'aya ma ekipe yacu y'Uburundi butaguperimeta kugenda gutora umujere ubona ko ari kirekire yadumarira hantu twaragize ikibazo premièrement kuri effectif kuko twari kuye abajere benshi 11 harimo même le meilleur ngabo par défaut y'amafacteur amwe yatashoboye kugira en commun accord avec le dirigeant du club tuhitamo kubarekura umva rero nk'abo kubaremplacer valablement c'était pas facile c'était pas facile bivanye n'iki n'iki nta muntu le meilleur uba ushoboye gufata aho ngaha mu gihugu indani mufata kuko meilleur aho ngaha mu gihugu aba visa gusohoka aje mu Rwanda muje muri Tanzania aje muri Kenya aje muri Djibouti ntiushoboye gufata le meilleur utakaje le meilleur udashaka kwinjiza le meilleur mu gihugu indani ni facteur imwe ziri combiner donc n'amafacteur abari combiner mbwa muri imwe à l'intérieur du pays. Iyindi ya kabiri nos équipes ntibari capable yo kugura même les contrats y'ama ekipe ari ngaha mu gihugu genda nabonye umujore mwiza muri Vitaro ari sous contrat ndamugura nabonye umujore mwiza muri Aigle Noir panzo sohoka ngire muri Aigle Noir ndamugure ndamuza muri Franc zipfira he ekipe tumuzimba ko mukinyara ama ekipe ntashobora gutanga uburyo ekipe ntiziri prêt gusohora amafaranga ushaka kurokita umujore akiri sous contrat naho abajore kenshi turokita ama ekipe nuko baba bahejeje amakontra yabo nene mu ekipe yo ngaha indani mu gihugu biba bigoye cyane hama tugiye ku rugezo kuja kurondera abajore beza ho hanze ama ekipe yacu ntari yaniva a défaut de moyens financiers ntibikunda nta mujore mwiza uja gutora muri Congo abadutora iyo wageze kuregekesha nyene gukura ama ekipe naho atagize mbwa nta mujore ari muri DSMP oza gukora yakina ngumuzaniga nta mujore oza gutora muri Vita nta mujore mwiza oza gutora muri Tanzania nta mujore oza gumba bisaba kwiadapta a défaut de moyens financiers uko bigenda kose utubatse ngo baki ibintu vyawe progressivement biragoye ko compta sur les moyens y'ama club nyo ngaha mu gihugu uvuye ngo ngiye kubaka equipe iri competitive au niveau continental biba bigoye cyane. biracatugoye rero kubona umugwi wo ngaha ushika muri phase de groupe nubwo mwebwe mwazwe kwinjiraho gatoya biracagoye cyane bivuye kuri ama facteur nagiye kuvuga udashobora kugumana le meilleur tubagumane mu gihugu indani udashobora kurokita le meilleur bari mu gihugu indani niba guca 50 millions nta ekipe nimwe ngahe Burundi yatanga na Flambeau Centre tuzi ko ari aba boss ntayo batanga urumva barukisa amahera si bon ntibashira amahera ahagaragara bibaye ngo rero ndabikubwiye amafaranga hatanga ngo hari umujore ngahe Burundi barukisa 50 millions tubwire uwo warukise wo mu Burundi ngaha menshi wamuhanga ntumuvuga izina wamuhanga ngaha mu Burundi indani indani umurundi ku murundi mu Burundi indani wo warukise menshi ngaha indani wose ari Burundi byagiye kugwa mu ma 25 millions pour des saisons 25 millions umunyamahanga mugabo ashobora kuba yararengeje ayo
n'abanyamahanga dufata kenshi usanga bari autour ntibijya hejuru, nta difference nini irimo, kandi nubwo yaba ari 30 millions yashira en dollars aba ari angahe? Banki udashobora kurokirita umujene wa 10 000 dollars ngaha muri Tanzania za Singida dukina umujene wa 150 000 dollars bamurokirita, on n'est pas au même niveau. hari n'abo ngaba bagurishwa hejuru ya 10 000 dollars. Wumva nibaza ko mu Burundi nibaza ko cyari gikenewe no gufavoriza iyo politique de développement de jeunes igafatwa nka championnat nyene yo kuza ya développement et promotion tout simplement, kuko biragoye tanki ama equipe atarashiramwe uburyo bugaragara kipifise budget vuga ati n'amaso hose nubwo no shikana basi 50 000 30 000 dollars basi mu ataka wa 15 20 000 dollars nanje naja kwipima ndabe biragoye. Hama ikindi kibazo tugira ni iyi nta consistency hari, nta guhozaho guhari. Nibaza ko haheze imyaka myinshi ngaha mu Burundi ni equipe kugira ngo isohoke imyaka 2 kurikirana navyo binagorana. Namusose uyu mwaka hagacaca mu imyaka 3 tarasubira gusohoka, kuzaganya experience yagushoboza kuzagera kuzagera kuri mu ma competition continentale biragoye cyane. Banza kwanza ustabilize uvuga ati ndi amezire gusohoka chaque saison, ndashobora kwashena 3 ans 3 saisons successives sohoka, aho uzatangure kwiyumvira n'ingene mugabye kuzuracamo umwaka umwe ngo ndaviza de poule abari objectif nko kubera bamufite objectif mugabo ugiye kuraba vraiment dans la logique bigoye. Ako navuga rero turavye uburyo ama equipe abiri yubatse ku ruhande rwa Flambeau du Centre na Singida twiyubatse mu buryo butandukanye cyane, twiyubatse turokirita ngaha n'abaje twita ko dukwiye hanze ugiye kuraba niveau yabo ni niveau itatandukanye cyane n'abari baje basanga muri club. Mugabo abasingida ingene yubatse izana chama yakinye finale ya Champions League, yakinye finale ya Confederation Cup na Simba na Yanga. Gau Aucho yakinye agifite experience yo kina finale ya Confederation Cup mwaka w'imbere, ukabona abaje bakuye muri US bantu karaba niveau yabo na experience bafise, utubona ko aya makipe atiyubatse kimwe kandi dufite intumbero imwe, mugabo kwibaka kwacu kwari gutandukanye cyane. Ibyo rero byatashizeho n'itandukaniro, ngabaje baradutsindira turagwana turagombora mbi partout iwabo, kuko bari bibaza ko match yo hanze iza kuborohera cyane. Vraiment nibaza ko twakinye première mi-temps nziza ntongereranya na match ariyo yose twakinye muri competition. Match twakinye muri Tanzania première mi-temps on était vraiment excellent, mugabo turiko turabona na equipe y'abajoueurs d'expérience cyangwa ashobora guhagarara imbere y'abagenzi bakabwira ati situation mwaka on a vécu une situation pareille ngaha twabikoze kunuku, aho cyo ashobora guhagarara imbere y'abakabwira ati on a vécu une situation pareille on a géré comme ça. Nizo zatazitandukanye. Deuxième mi-temps yabayemo itandukaniro rigaragara mais beaucoup lié au niveau des joueurs et à l'expérience. Nta rindi dusuvuga ko Flambeau match yo mu wenda netwakinye nabi no, uravye match n'umuhewereye match twakinye Dar es Salaam on n'était pas sous-estimé, nico gituma n'ubu baherutse bagatora Mose, kuko je suis sûr dukina match nziza ngaha muhira Mose agakina neza cyane. Ngataze muri Tanzania Mose ntagire ikintu na kimakini, kandi Mose nashaka kina wonyene equipe itamfashijemo, nibaza ko batari gufata Mose, mais on s'est exprimé étant à l'aise dans notre philosophie. Nubwo natwe twatsinzwe ugapanike karabayemo, mugabo ntundi tumaze gutsindwa ubwo burasubira turasubira turakina, nivyo difference ni mujyo twiyubatse na experience tuko. Kudakuramo Singida abantu babona ko bishoboka bivanye n'ingene twa tumaze imisi dukina, ariko nibaza ko naho twageze tutaraje, nibaza ko atawaduha amahirwe gushika yaho twageze. Kudakuramo rero Singida ni equipe z'ukuri yiyubatse nk'igomba gusohoka kuja gukina competition continentale, nayo bwari ubwa mbere. Ngaho uravye imyiteguro ya Singida n'imyiteguro yacu yari itandukanye cyane. Tigute imyiteguro yacu on a renforcé l'équipe au niveau local,
abajere bo ngaha kandi baza ko nikijanye n'uburyo nta ciyongereye ko kirekire mugabo uravye Singida nta n'abakinyi mwanavuze wowe bakunda mwanakundiye bamushaka oya Johnson Square kibiri cyumva ko ari facteur y'uburyo kuko nana ngomba mushyiraho itandukaniro uburundi icyo kibazo turakunda kukigira cyane ndubaha abadirija twakoranye ama ekipe ari mu buryo nagenda yacamo ukaza bavuga ngo ekipe ngo irafise uburyo ngo ekipe irafise uburyo no nibatandukanye uburyo bwa nyene ekipe n'uburyo bwa ekipe kuko namba ekipe mu isanzwe n'institution yategerezwa kuba ifise autonomie de gestion ikafise kwijegwa apart namba uri umu bosi ukaba ufise ama entreprise atanu nibaza ko zitinjira namwe imwe yose bifise kapitale yawe iyo ama ekipe yacu tugira na ama ekipe je novuga ko abaho ku munsi ku kwezi bidizo hagiye kugira basi tuvuga ku kwezi ngo na ama ekipe atagira budget ni ekipe tazovuga ati uniyo saison ekipe kanaka injiye muri saison ifise budget 2 miliyari tuguma turirimba tuvuga ngo nyene ngo ekipe yafise uburyo turiko turaraba nyene ya ama ekipe rero atagira uburyo atagira autonomie de gestion afatwa nka societe biri à part bifise capital ikoresha winjira muri saison ngo ndafise ama capital ngana nze budget ingana guca nzogera au compte de la saison biratandukana niho mvara ko avuga ngo Aigle Noir yafise amahera tu es sûr Flambeau du Centre yafise amahera tu es sûr ko Flambeau du Centre yafise amahera igikwemeza ko Flambeau du Centre wa consulter compte yayo ya Flambeau du Centre ko ari kwa mahera ivyo rero ni ibintu Burundi tukiye kugira ama ekipe y'u Burundi nta buryo agira tuku turakuza turaba banyeneyo ngo ekipe zirafise uburyo turavye nyeneyo vraiment c'est pas le cas Sireze kuza kuvuga ingina ntandukanye na Flambeau premièrement nibaza ko notangura nshimira Flambeau bampaye icyizere bampaye nibaza ko njya ku bwaje navuga ko nagerageza ukivyaza umusaruro uko nashoboye kandi abashimira ingene twakoranye mu gihe twakoranye cy'umwaka n'inusu en tant qu'entraîneur adjoint imyaka 4 nari maze muri club simike umwaka n'igice en tant qu'entraîneur adjoint imyaka 2 n'igice en tant qu'entraîneur principal numva vy'ukuri je suis reconnaissant envers Flambeau du Centre ku badirija bayo uko nibaza ko ni muri equipe nuba naragizemwo performance nziza gusumba ahandi hose nuba naraciye ivyo rero nkuko namwe ndabivuga nivyo kubashimira kuko bafise uruhara runini ama ivyo gutandukana nabo rero jewe muri passage nagize muri Flambeau du Centre je n'ai aucun regret ntaco nicuza muri Flambeau du Centre peut-être vyo nabahaye ivyo narishoboye ntaco nicuza passage nagize muri Flambeau du Centre nibaza ko izama ku mutima kubijyanye n'ingingo bafashe no gutandukana ça a été une surprise yabaye surprise kuri je surtout kuko uko vyari bimeze kose ntavyo nari yatanzwe dushobora gutandukana muri buriya bucyo kwa ibihe bibi twe twarabicanyemo imbere bo bakihangana gutandukana nabo rero nibaza ko ari ingingo y'uburongozi mugabo idashingiye cyane kuvyo mu kibuga mugabo abajere baciye imbere nuvuga ko ndafite ico nirata kuri bo ko mu gihe twakoranye niveau yabo yoba ari sununuye kuko nka Mosi namufashe avuye muri Muzinga yari korotse Edison namunzana yavuye muri Rukinzo mais c'était un jeune joueur ibaza ko j'en suis sincère kandi ndiazi neza ko n'abajure ntakekeranya bafise ico bashobora gutemwanya uri au point ico twamayariraniye uruhara runini rwari urwabo kuko iyo batanyemerera nabo ngo bemeye ubwo bakosora no kwitanga na discipline nibaza ko atari kugera aho bageze mugabo vraiment ndazi que j'ai une contribution remarquable muri réussite de leur carrière aho bageze muri kano kanya kimwe n'abandi bose bagiye baraca imbere mugabo ko basohotse bavuye bwa nyuma mu maboko yanje ndemeza ko ico nakoze kuri kandi nabo ndabashimira ko emwe ko dukorana neza niyo evolution individuelle tant
individuelle que collective, hama kugaruka naho ntabwo ndiko ndihuta kuko amashwa tugira muri carrière niyo atuma carrière yacu iba nziza canke iba mbi. Chômage muri uno mwuga wacu ntibishika, c'est normal, ça fait partie, mais y'umwuga wacu na rôle tujua mu ma équipe, ça peut pas me décourager, ça arrive, ça arrive, ntaco nabikorako kirekire, mugabo kugaruka ndibaza ko sindaba ku rugezo rwo kuba umukoca mubi gushira nobura equipe ngo nsezere muri ino carrière à mon âge, sindavyibaza, nzogaruka mugabo ntabwo ndiko ndihuta cane. Murakoze cane namwe.